kubabwira mu nkuru zano makuru abakozi ba Sepebu bugarije hariko harabera inama y'abungere b'amashengero ya Panekote mu Burundi muri mission Suédoise kuri no wa kane mu gisagara ca Bujumbura bagasaba agahembo kabo k'amezi abiri aho abakozi bakaba bugaranye abo bungere bavuga ko batogwa mu mporero y'Indiane ziri mu burongozi bwa Sepebu mu burongozi bwa Sepebu bwemewe n'amategeko bakavuga ko vyaturutse kubahawe uruhusha rwo gusinya ku makonte batazwi n'amategeko inyuma y'inama yahuje abo bakozi n'abo bungere bihagarariwe n'abajeje umutekano bakorera muri zone Kinindo bakabumvikanye ko bogira inama mu ndwiza kugira ngo icyo kibazo gitoregwe umuti. Vena niyo mungere niho yarari mu bungere bari bugaraniwe muri centre Suédoise bugaraniwe n'abakozi ba Sepebu ariko bishyuza agahembo kabo k'amezi ariko arakwira atatu abo bakozi bavuga ko baje kugariza kubera bari bizeye ko inama y'uyu wa kane batunganiriza inama ariko itashoboye kuba kubera umugwi w'abungere bo miliyoni 10 shadisi ntari yitavyemo batatu gusa abakozi bakavuga ko bariko bagwa mu mporero z'ibibazo vyugarije iryo shirahamwe kandi nabo bugarijwe n'ubukene aba bantu no kuri bariko baratukira ko nk'uko umenga turi ikibuga c'umupira ni ukuri abana bari mu gihe n'igihe cy'ibibazo barirukanwe ubu uye tuguma twumva amatelefone y'imiryango y'abagore none bigenda gute turara gute bibuke bo ukuntu babaye bagira no mu mabodokari ugatwe tugenda duhonda ibirenge n'ukuri mugabo niba tugiriye impuhwe n'aba barongoye asambere generale ko baturiwe rimwe n'abo basokirikire genero kubera ikibe bankira abo basokirikire genero yuko bowe none twebwe n'ukuri turiko turatwiriki kandi ikigeretse ikibabazi muri byose niba bakwigisha agakiza nibo badusomera ijambo ry'Imana nibo bongere bacu baturongoye none bariko baturongora badushyira mu kirongo cyangwa bemere dupfe n'imiryango yacu bibagiye kubarira aho ufise utu telefone dufise mwari mukwiye gufita aya majambo mukayafata kugira ngo muzokomeze muyije ko n'amajambo mvuye muri yarashize mu mutima wanjye ngo ndayibitse ishenge sinzi biri imbere ariko ijambo ry'Imana niryo ryama ritugabisha iyi si y'unamunsi yishwe n'abakozi b'Imana baguye mu buzimire bwande bakiriki amarongo y'ukuronga isi ukagarariza ukagarariza Imana namwe shengero ry'umwami bamwe muzokomera mushire mu gishingo cyacu muzokomera mwibuka ko isi yamwishe imisi igoye abantu bazogwa mu buzimire bwande bw'abarama umunyamabanga mukuru wa Sepebu bapawe uruhusha gusinya ku makonte bavuga batemewe n'amategeko mu nama twakoze y'abasinyatere twasoze tuzuye tuvuga yuko bizosozerwa muri assemblée générale nta basinyatere yigeze yemeranya aha rero bibaza ko abasinyatere abonzi muhagarara ishyirahamwe uyu munsi imbere y'amategeko navyo nzi n'ubundi akadusinya abandi je ntabonzi sinoshobora kwitermetera kugira ngo nubahe inama ahanini bari mu miliyoni 5 batangazwa no kumva ko hari abandi bahawe uruhusha rwo gusinya ku makonte kandi batazwi inzego zemewe baruzi amabwiriza n'ibakora abo nibo bari bakwiye gukora muri uwo musinyateri bitaro riri muri cyane byaba bimaze kuko na kera nta kibazo mwari kumwe muri sipeki kuko nyakubahwa minisitiri yabivuze ate mu mategeko batose amafaranga wabahinga ariko twebwe twabatuye harimo abo minisitiri yarungitse kandi inyuma yo kumvikana hagati y'abo bakozi n'abo bungere bari baje mu nama bahagarariwe n'uwujejwe igipolisi cyo mu Kinindo bakaba bavuye bumvikana kugurura bafundika ko mu ntango z'indwi batunganya inama. Umwungere
umukozi w'Imana yashengeye yaravuze ati sinzi biri imbere, ariko yaba mwarabandi mbwira mwari gufata amatelefone yanyu aya majambo mukayabika mukazoza murayumviriza. Ati ibintu vyinshi biriko biraparangana kubera abakozi b'Imana baguye he? Mu buzimire. Ubuzimire, ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuhanuzi ntubwemeze canke ngo ubuhakane gushika ubonye bushitse. Voilà, ubuhanuzi bushitse niho babwemeza. Ubu rero bwari ubuhanuzi. Voilà, buravugwa. Ubu mbega ubu umuntu yohava yemeza yuko bwa buhanuzi bwashitse bwoba buriko burashika canke buzohava bushika. Voilà, canke ko butarashika ari buzohava bushika. Umuntu wese nibaza yuko afise ico yobivuga. Mu ndwi iheze harabaye alerte, abakozi ba sepebu baja kugariza abungere aho bariko baragirira inama. Barabugarana bati bashinga ntahe bungere, ibintu muriko muragira twebwe ntitubitahura, turiko tugwa mu mporero kubera inyungu muriko muraharanira. Bati ntivyumvikana ukuntu twomara amezi tutariko turahembwa, kandi muzi yuko tuba mu mazu dukose, muzi yuko twiyunguruza mu gushika ku kazi. Voilà, ivyo mwaravyumvise, aribo bariko baravyiyumvira bati nukuri kw'Imana ntivyumvikana ukuntu abo bungere nyene aribo batwigisha ijambo ry'Imana mugabo bakaba bariko baratugirira ibintu. Ivyo mwavyiyumviye. Uwo munsi rero bahavuye bapfundika yuko bazosubira kugira inama muri iyi ndwi. Ukuvuga iyo nama iba uno munsi. Uno munsi ni itariki 9 z'ukwezi kwa12 mu 2025. Uno munsi rero abakozi ba sepebu bariko baratabaza. Cane cane batabaza umukuru w'igihugu. Bakamusaba yuko yokurikirana iki kibazo. Bati ntivyumvikana ukuntu hotangwa itegeko ry'ibikwiye gukorwa hanyuma ababungere bakica amatwi. Voilà, bakemera kugira bouc émissaire canke bakemera gusacrifier. Reka ndabivuge mu Kirundi. Bakemera gutanga kw'ikimazi. Sinzi ko ndabivuze neza. Canke bakemera guharanira inyungu zabo babanje guhonyanga inyungu z'abakozi ba sepebu. Nkuko babivuze kandi babandanya babivuga, baragira bati ubuzima bwarazimvye, tubaye mu mazu y'abandi, abana barirukanywe ku mashure basabwa minervare. Voilà, bari mu bibazo, ubu ntitugira icepfo n'icaruguru. Bati kubera iki abungere batotwumvira akagongwe. Barataka rero aba bakozi basaba umukuru w'igihugu kubakurikiranira iki kibazo. Bagasaba n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi kuva mu gacerere nawe ibi bintu akabikurikiranira hafi kugira ngo abatunganirize canke agire ico afashije. Abakozi ba sepebu bagasaba abungere kutiyumvira canke kudahagarara cane ku nyungu zabo, ariko biyumvire n'abandi, biyumvire yuko bafise imiryango. Natwe reka tugire duti bungere aho muri nimwishire mu kibanza c'aba bakozi ba sepebu, muza guca mutahura ico mukwiye gukora. Naho mwoharanira inyungu zanyu ku rugero rungana gute,
inyungu z'abandi ziriko zirahungabana nta mugisha wo burimo. Mwongere mutahure yuko aba bakozi ba sepebu ari n'intama murongoye. Mwiyumvire muri imbere, muriko murababwira ubutumwa, muriko murababwira ijambo ry'Imana, bariko biyumvira ukuntu bashika basohorwa mu mazu yabo, bariko biyumvira ukuntu baraye ubusa, bariko biyumvira ukuntu baza kwideparasa ataco bafise mu mifuko hagaragara. Mwiyumvire ukuntu muriko murababwira iryo jambo ry'Imana baba bamerewe. Voilà, ivyo niyo mwavyiyumvira ko muraza kumenya ico mukwiye gukora. Mufate ingingo, ibi bintu mubirangize. Aba bakozi bareke kugwa mu mporero. Eka mbere si abakozi gusa, ni ukuvuga ngo imiryango myinshi aha kubera izi ngorane musanga iri kwirinjira mu bibazo. Voilà, murabe neza, musubire mwiyumvire kuri iri jambo umwungere yatashe yabasigiye. Reka ndangirize ngaha mvuga nti tugire amahoro y'Imana. Ico ndabipfurije, ndabipfurije ko mpwemu yera yobatemberera, akababwira ico mukwiye gukora kandi mukamwumvira.